ndakwifuriza nawe kuraba muri abo bantu, ndakwifuriza kuraba muri abo bantu Imana irabikishimira, ndakwifuriza kuraba muri abo bantu bagumye mu murongo naho bigoye, bagumye mu murongo naho vyakakaye, bagumye mu murongo naho babona deviation zihari kugira ngo vyorohe, kubera ko hari igihe bidusaba kwemera kwiyima, kwemera kwiyanka, kwemera guca mu nzira umengo ntizisobanutse kandi inzira zisobanutse twazibona. Rero reka ndakubwire, wowe ugume mu murongo nyawe naho habandana, naho habera ibintu byinshi, naho hari ibiguteye ubwoba, ariko ugume mu murongo nyawe. Urabona ko Imana itemeye yuko Sara yononekara, niyemeye yuko Sara ahumana, niyemeye yuko Aburahamu aheranwa n'agahinda, kuko naho yibwira ngo Sara ngo azobamukijije muri ubwo buryo, nibwira ngo yobanya agahinda. Ariko Imana ntabwo yemera ngo duheranwe n'agahinda mu gihe ariyo yavuganye natwe, kandi mu gihe hari icyo yagambiriye gukora kuri twebwe. Rero nshuti abakunzi ba Action Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kubyara ubuzima. Mama Nyishu arabagumbiriye, nizere ko ari amahoro mwe wese ahari, mwe wese aherereye, ko dushima Imana kandi noneho uri muzima, ugihumeka umwuka w'abazima, haba hakiriho ibyiringiro, kandi n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo dushime muri byose. Rero ndagarutse mwaca kiganiro cy'ijambo ry'Imana, ngomba twumve ico Mpwemuyera ashaka kuvugana natwe uno munsi. Murabizi yuko turiko turaganira, turiko tuributsanya ku rugendo rwa sokuru wacu ariwe Aburahamu. Turiko turaraba ingene bigendera uwizeye, ingene bigendera uwemeye, ingene bigendera umuntu vy'ukuri yavuze ati ndaje Mukama, ndi hano, genza uko ugomba, ntuma aho ushaka, umusavyi wawe ndarengutse. Turiko turigira hamwe ko ntivyama vyoroshe, ntivyama bigenda nkuko tuvyibaza, ariko Umukama abana natwe. Rero ni muri urwo rukurikirane numvise shatse ko tuganira, shatse ko tuvuganaho, kugira ngo nawe nshuti mukundwa wemeye, kuko ndizera ko wemeye, hari urugendo watanguye, hari ukuntu bimeze. Ndashaka rero ngo tubane bidufashe. Nasanze urugendo rw'uwundi hari igihe rugufasha, intambuko z'uwundi hari igihe ziguha gutera nawe iyawe, hari igihe biguha by'ukuri mu mutima kongera wumva wizeye, kongera wumva ufitiye icyizere Umukama, ukavuga ati uko biri kose nanaka yarashoboye, nanaka yarashobojwe, nanje reka mbandanye bizogenda neza. Rero kaze turiko turagana ku musozo, turaba ingene vyamugendeye imbere yuko ashikira isezerano nyamukuru Imana yari yavuganye nawe. Rero karibu tubandanye twumve. Nshuti mukundu wajewe, bimaze igihe biriko biramfasha, nawe nizere yuko bigufasha, kubera yuko ni intambwe nziza, isokuru wacu, kandi nizera ngo niwe citegerezo cacu muri uru rugendo rwo kwizera. Turasengera amajambo y'Imana ari mu Itanguriro 20. Uno munsi sankuza gusoma byinshi, ariko ntacu urantiza akanya kugira ngo tuganire, kugira ngo twumve vy'ukuri tubitahure. Indanzi y'amajambo ivuga ngo Aburahamu ategwa n'ubwoba yihakana Sara. Aburahamu ava aho yarari agenda yerekeye igihugu c'Inegebu, aja kuba hagati y'Ikadeshi n'Ishura, yikubita ni Gerari. Aburahamu avuga ko Sara umugore wiwe ari mushiki we. Abimeleki umwami w'Igerari atumiza Sara aramutwara. Ariko mwijoro Imana ibonekera Abimeleki mu nzozi, iramubarira iti urapfuye kubw'uwo mugore watwaye, kuko afise inawe. Mugabo Abimeleki ntiyari bwamwegere, nuko arabaza ati mwami, wogeseza abantu kandi ataco bacumuye? Ubwiwe siwe yambariye ngo ni mushiki we, na nyamugore nyene yavuze ko ari musaza we.
ico nakoze nagikoze atamutima undega ikibi, atamaboko yanje nanduje. Imana imwishurira mu nzozi iti koko nzi yuko wakoze ivyo ufise umutima utakugerera ikibi, kandi nanje nakubujije kumuncumurako. Nico catumye ntagukundiye kumukorako. None rero subiza uwo mugore inawe. Subiza uwo mugabo umugore wiwe, kuko ari uvugishwa nanje, nawe azogusengera ubone kubaho. Ariko nutamumusubiza, umenye yuko utazobura gupfa mwe n'abawe bose. Abimeleki akoroka kare mu gatondo, ahamagaza abanyarugo biwe bose, abiganira ivyo vyose. Abo bagabo baratinya cane. Maze Abimeleki ahamagaza Aburahamu, aramubaza ati watugize ibiki? Nagukoreye icyaha ki catumye undemeka icaha kingana gityo twe n'igihugu canje? Wankoreye ibidakwiye gukorwa. Abimeleki arongera abaza Aburahamu ati vyo wabitewe n'iki? Aburahamu aramwishura ati nuko nibwiye gose ko yuko ataco gutinya Imana, yuko atagutinya Imana kuri ino, ni kandi bazonyica bampora umugore wanje. Kandi koko ni mushikanje, ni mwene data ariko si mwene mama, maze namugize umugore wanje. Nuko rero uhereye aho Imana yankuriye mu rugo kwa data ikankwiragiza, namubariye nti uku niko ukwiye kuzogenda untabara. Aho tuzoshika hose uzovuga uti ni musazanje. Abimeleki yabira intama n'inka n'abagurano b'abahungu n'abakobwa, abiha Aburahamu amusubiza na Sara umugore wiwe. Abimeleki aramubarira ati igihugu canje ngico, genda aho ugomba hose. Abarira na Sara ati rabe mpaye musazawe intete z'ifeza 1000 zizoba ico kuguteturura imbere yabo muri kumwe bose, ngukuye kwiceyi kuri bose. Maze Aburahamu asenga Imana, ikiza Abimeleki n'umwamikazi wiwe n'incoreke ziwe baravyara, kuko Uhoraho yari yazivye inda zabo mu rugo rw'Abimeleki bose, abahuye Sara umugore wa Aburahamu. Ntigeri rya mbere Aburahamu bimushikiye mu rugendo akagira ubwoba, akabwira Sara ati rero ndavyitegereje, uri umugore mwiza, uri umugore w'akaranga, aha ni wewe utegerezwa kungombora, utanangomboye ndaherayo. Ariko Imana iracunga isezerano. Imana iyo yavuganye nawe, Imana iyo yagusezeraniye, nabwo yemera ko isezerano ryawe ryandura, nabwo yemera ko isezerano ryawe hagira ikintu kiza gutosekaza. Oya, Imana irafise ukuntu ibigenza ikabana nawe, naho uba wagiye muri wa mwanya wo gucika intege, muri ya moment de faiblesse, cyagihe uba watakaje kwizera, cyagihe uba wahagaze mu kuri mu bigaragara ivyo uri kurabonesha amaso yawe. Hari igihe dushika ahantu tukibagira ko Imana ariyo yavuganye natwe, bivanye n'ibihe turiko turacamwo, bivanye n'ahantu tugeze, ukavuga ati ego nivyo Mana waravuganye nanje, ariko ndiko nditegereza ivyo ndiko ndacamwo, ndiko nditegereza ivyo ndimwo biranyuranye cane na vya bindi wambwira, biranyuranye cane na bwabwana. Ibaze warasezeraniwe ngo uri sekuruza w'amahanga, ukamara iyo myaka yose uri kuragenda inzingu utazi yuja, kandi atanicerekezo atanico urabona, ariko ukumva ko ugenda, ukumva ko nukuri Aburahamu yari umuntu byari byumvikana ko agira ubwoba, byari byumvikana ko agira ati nivyo aha naraharenganye, iki narakirenganye, mugabo uyu mugore jewe baramunziza. Arabiraba rero barafundika n'umukecuru wiwe, ngira bavuga ati ari gupfa n'ugupfa twarapfuye, reka rero tubigenze uko unkize.
ngurumva ngo kuva ngo ho mu Imana ngo yanshwiragije ngo twumvikanye kuko ariko azoja antabara. Nukuvuga ngo Sara na Aburahamu barumvikanye ubwabo babiri ukuntu bazogenda barabigenza. Bibagira yuko Imana yabahamagaye, Imana yabahagurukije, yoyo irafise ukuntu izozira abagenza, yoyo irafise ukuntu izozira abana nabo, yoyo irafise aho izozira bacisha. Umva bitandukanye nuko bavyiyumvira, bitandukanye nuko bavyibaza, kuko urumva Imana ntabwo ushaka kuyicira inzira, kandi Imana ntushaka kuyibwira ngo urumva ngo ngeze aha hantu ndabona biragoye, aha hantu ndabona birakaze, urumva woca ngaha. Ariko nk'abana b'abantu hari igihe bihora bidushikira. Naje ubwanje ndiko ndakubwira aya majambo, hari igihe ngera ahantu nkumva guhungabana, nkumva kwibaza, nkumva umengo ndiko ndakekeranya, nkavuga ego Imana yaravuganye nanje, ariko none bimeze gute? Nawe nshuti mukundwa uri kuranyumviriza, urashobora kuba warageze ahantu ukiyumvira uti none hahandi niyumvira za ndoto zanje, mbega cyangwa bimwe twavugana n'Imana, ubwo koko nzobigeraho? Ubwo koko ni Imana yavuganye nanje? Mwibuke Yohani umubatizi harageze igihe aravuga ngo genda mumumbarize, mbega ni wewe canke turindira uwundi azoza? Bisigura iki? Yarageze ahantu muri muntu rinde, yarageze ahantu mu mbombare, yarageze ahantu ibintu vyakakaye, ibintu vyagoranye biramucanga, nawe ariyumvira ati none vy'ukuri Kristo nuriya canke turindira uwundi? Aravuga ati genda mumumbarize, ni wewe canke turindire uwundi azoza? Kubera yuko yariko arabona bidasa n'ivyo yari yiteze, kandi yari yamubonye. Yesu ngo aramubwira ngo genda mumubwire ngo ibimuga biramuguruka, impumyi zirabona, ibitangaza biriko birakorekana bugingo no. Rero haragera igihe tukagira ahantu wowe ukaja kwidefinisa mu mwanya urimwo, ukidefinisa mu vyo uri kuracamwo, ukidefinisa mu vyo uri kurabona. Ariko nagira ndakubwire ngo humura, kandi wongere ugirire icizere Imana, wumve uyizeye vy'ukuri, wumve uko biri kose udakangwa na karabaye, udakangwa n'imyaka myinshi bimaze, udakangwa na situation iteye ubwoba uri kuracamwo, udakangwa nuko ubona ibintu byabaye. Hari igihe tugira ahantu ukabona yuko aho ibintu kugenda vyoroha ahubwo bigenda bikomera, ariko no muri uwo mwanya nyene umugirire icizere. Yesu ntabwo ashaka ko tumwizera mu gihe tuvabya, Yesu ntashaka kumwizera kugira ngo kubera ko vyose wamaze kubibona byamaze gusohora, ahubwo aragomba kumwizera no muri ico gihe bitarasohoka. Uko niko kwizera, niko kwizera tuvuga kuvyara ubuzima. No kuvuga ngo uravyizera kuko ngo Aburahamu ngo yizigiye ibitaraba, ngo bituma ngo abiharugwa ko nk'ukugororo. Rero ivyo twizerera ntabwo ari byo tumaze kubona, ahubwo ivyo twizera iyavuganye natwe, tukayigirira icizere, tukayigirira confiance, tukumva neza yuko n'ivyo yatubwiye navyo bizosohora kandi tuzobibonesha ayacu maso. Rero Aburahamu na Sara umugore wiwe bagera igihe bagera aho hantu bari nyambukira, baravuga ati noneho rero hano hantu ntacyo kuturokora. Basanga nta kundi kuntu bari bubigenze, baca inama batireka rero wewe ube mushiki wanje. Ariko Imana ntabwo yari kwemera yuko Sara yononekana. Imana ntabwo yari kwemera yuko yandura ngo igendera Abimeleki imugendera ngo mu nzozi. Ico nkundira Imana rero, irazi igihe nyaco cyo gukora, kandi irazi n'uwibwira. Ntabwo yari kuja kubwira Aburahamu ngo genda ubwira Abimeleki ngo n'umugore wawe, ntivyari gukunda. Imana irazi neza hica, irazi neza ahitumbereza, irazi neza uwibarira, irazi neza ukuri bubigenze. Ngo iragenda icibwira Abimeleki atumva urapfuye. Ati urapfuye, muyandi majambo ntukoreko, ntupime, nakaga. Hariho abantu batavumika, hariho abantu badakogwako, hariho abantu batavangikwa, hariho abantu batavogerwa kubera yuko bari kubwizigirwa bw'Imana, bari ku rukundo rw'Imana. Hari icyo Imana yabavuzeko, bari mu mugambi w'Imana, bagenda nk'uko Imana igomba, bariko bagenda aho Imana yababwiye. Ndakwifuriza nawe kuraba muri abo bantu, ndakwifuriza kuraba muri abo bantu Imana irabikishimira. Ndakwifuriza kuraba muri abo bantu bagumye mu murongo naho bigoye,
bagumye mu murongo naho vyakakaye, bagumye mu murongo naho babona deviation zihari kugira ngo vyorohe, kubera ko hari igihe bidusaba kwemera kwiyima, kwemera kwiyanka, kwemera guca mu nzira umengo ntizisobanutse kandi inzira zisobanutse twazibona. Rero reka ndakubwire, wowe ugume mu murongo nyawe naho habandana, naho habera ibintu byinshi, naho hari ibiguteye ubwoba, ariko ugume mu murongo nyawe. Urabona ko Imana itemeye yuko Sara yononekara, niyemeye yuko Sara ahumana, niyemeye yuko Aburahamu aheranwa n'agahinda, kuko naho yibwira ngo Sara ngo azobamukijije muri ubwo buryo, nibwira ngo yobanya agahinda. Ariko Imana ntabwo yemera ngo duheranwe n'agahinda mu gihe ariyo yavuganye natwe, kandi mu gihe hari icyo yagambiriye gukora kuri twebwe. Rero nshuti mukundwa, ndagusaba kuguma mu nzira dans le droit chemin, ndagusaba ngo ugume umwizera, ugume umwizigira, ntutakaze ukwizera kwawe uko biri kose, ugume umufitiye icyizere, wumva yuko no muri icyo gihe kigoye, no muri ibyo bintu ubona umengo nta muntu wo kugutabara, nta muntu wo kukugeraho, nta muntu wo kugira ngo mpore, nta muntu wo kugufatira akaboko, nta n'ugufasha isengesho, no muri icyo gihe nyene ubwire umutima wawe ngo umutima wanje ngo humura, kubera ko uko biri kose uwampamagaye turi kumwe, uwantumye turi kumwe, uwancunguye turi kumwe, uwandemye turi kumwe, uwamvuzeho ijambo turi kumwe, kandi uwo nguwo niwe Alpha na Omega. Naho bigoye tuzogeraho turiko turaca, naho duca mu bintu biteye ubwoba, n'ukuri azodushikanayo, bigusaba gusa kumwizera. Umwizere, nanje ndamwizere, tubandanye urugendo, ubundi tuzoshikayo. Shalom, shalom, shalom.